abarundi bashika 70% ngo babayeho mu buryo badashobora kuronka idorare rimwe ry'abanyamerika ku munsi. Aho rero ngo bikavuga ko ubukene bwahavuye bukaba ndanse mu Burundi. Ibyo bigashikirizwa n'umushinga ntahe Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe Parseme hari mu kiganiro yabugiranye n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane gerekezo rya kane ndamukiza umwaka wa 2019. Uno munsi rero tugira tubabwire neza ivy'ubukene nyene twabitoje nyene byifashe mu Burundi kandi ubukene mu biduhanze. Muramwumva ubundi bakunda vango ni igihugu cyanyuma gikenye badadoshira bihugu bitanu. None ubwo bukene bwifashe gute? Ubwa mbere ho tumenye yuko ubukene mu gihugu cyarico cyose na karambaraye kuko burya nta kintu gishobora gutera imbere neza mu gihe nta kintu gifatira mu gihugu ubukene bwiraye. Izo ntwara rusanga gateye akazi na muntu ivyo byose ahantu ubukene bw'igatsi nda biragora ko bitera imbere. None ubu mu Burundi bifashe gute? Dufatiye ku biharuro ni urabiye aho tugeze no munsi mu 18 n'abahinga bahari baravuga neza yuko ubu ubukene mu Burundi buri ku rugero rwa 70 hafi kwijana. Ni giharuro giteye ubwoba kuko mu bindi bihugu yari 30% ni alerte 30% ni alerte mbwa mu Burundi uva kwafi abarundi indwi hafi abarundi indwi Kw'Icumi ba mukene bwo munsi y'idorare ku munsi. Mbere hari ico bita profondeur ya pauvreté ico bitaga no kuvuga yuko abarundi benshi bakina abarundi ntibashikirana n'irya dolari bari munsi ya 25% y'iryo dolari. Ya nuva idorare ubusa n'ibice 75 cyo bita gap nuva profondeur uburemere cyo bita uburemere. Hanyuma rero dufatiye kubiharuro ikigo cy'u Burundi ku mankete giheruka kandi yaciye asohoka mu 2014 imbere yuko cyatkusa n'abinjira mu ngwana ya politike niho babona yuko hafi 64% b'abarundi baba ubukene budasanzwe. Umva ni ya hafi 64% b'abarundi ubukene budasanzwe. Hagaca haba rero intara muco bita pauvreté monétaire ubukene bujanye n'amafaranga kumwe n'abarundi barabaronka amafaranga. Hagaca haba intara rero hafi 8 zisinzikaye zinyomoye. Hariho Muyinga 84%, Ruyigi 84%, Gitega 79%, Cankuzo 78%, Kayanza 77%, Kirundo 76%, Karusi 74%, Rutana 69%. Tugiye muco bita pauvreté en condition de vie no kuvuga ubukene uravye n'abantu babayeho. Kujya bafise hari intara 10 zirenza yagwaye. Nizi Kirundo 87%. Umvyo to Kirundo. Cankuzo 86%. Ruyigi 85%. Karusi 81%. Gitega 78%. Muyinga 73%. Bubanza 72%. Kayanza 70%. Rutana 69%. Muramvye 68%. N'ibintu bitego. Hamugacura dusubiye inyuma gato mu 2006 igihe twategura umugambi wo kurwanya ubukene 2006. Ico gihe todo pauvreté bayibonera kuri 67. Nukuva kuva mu 2006 gushika mu 2014 twashoboye kugabanya kuva ku 67 gushika ku 64 gatatu gusa kwijana. Hanyuma mu 2014 na 2013 tugiye muri za ngorane za politike noneho bica bisubira inyuma. Nukuva yuko kuva muri 2006 gushika no munsi ku vy'ubukene niho batacakozwe. Ndetse muri 2006 intara yari ifite ubukene bwinshi yari Kirundo yari 82%. Intara ya 2006 ico gihe
mugabo mu bihumbi 2014 ko nababwira mwumvise za 87 85 kandi imyaka twavuye mu 67 batavuye mu 2006 gushika uno munsi Bururi yo yasubiye inyuma ibici 9 Bururi yarasubiye inyuma mu 2006 gushika mu bihumbi 2014 nakimvira none kugira ubwo bukene bugume bubandanze atibwo na todo croissance yabaye kuva mu bihumbi 2006 gushika mu bihumbi 2014 urumva ntiyashoboye kugabanya ubukene nkuko bavuga ati kugabanya umukene do moitié ahubwo rero kubera todo croissance yaciye isubira inyuma kuko ico gihe kuva mu 2006 gushika mu 2014 yari todo croissance yari 4,5 moyenne umva todo croissance yabaye ico gihe yagabanije ubukene gatatu kwijana kuva muri 67 gushika kuri 64 kuva mu 2015 gushika ubu ya croissance yasubiye inyuma Munsi yari mikwijana abantu bamwe biyongera no kuvuga yuko rero ubukene buriko buratubana none ubwo bukene buri mu biharo buca buboneka gute kenshi tuyivuze mu biharo buca buboneka turavye nko muri mu bijanye n'ubutunzi n'imibano ucugenda ukarabajya abana bahe amashuri ngene kumubagwiye abana scolaire ukaraye ibintu bya trafic des êtres humains abantu ngo hari igihugu usanga ngo abantu abadawe ko baragurishwa baja he ivyo ni ibintu bifatira ahantu ubukene babwira iyo usanga abantu ico bitareze covid economique abantu baza barava mu gihugu baja kurondera gupagasa gufungura nabi aha abantu babaye na hygiene turi mu bihugu mwamba mwumva ko korera itigeri haba ihera ni ibiro byo kusanga ico bita classe moyenne no kuvuga abanyagihugu bashobora kwibeshaho bagenda bagabanuka ugasanga abanyagihugu benshi bari mu bukene hasigaye akabuka abantu bake nabo nyine usanga atari ko barakora ibintu biboneka bizwi ugacura bimwe n'abanyagihugu bashikira amasoko 3 ya mbere akomeye mu butunzi isoko cyo bita marché du travail isoko y'akazi marché de services uravye uburyo bafise n'ibiciro ngene bingana isoko y'ibidandazwa ugacura abani isoko y'amafaranga marché monétaire finance ngene bashobora kuronka amahera muri banki canke amadeni yakadeni ni gucu ibonera muri politique ubibonera he ucibonera ingene usanga abantu beshwe rukene burimo usanga bari muri manipulation ugasanga opportunity zo kugira abantu bashobore kubaho zitera zigabanuka ndetse ugasanga hari abantu usanga bamaze kubona yuko ukubaho kwabo atari dokre isohotse atari kuja kuri liste y'amatora ugasanga ni ngorane tutaretse rero bya manipulation umuntu ndaho ni muri politique mu bijanye n'ibya institutionnel donc ubushobozi bwahita bica bihera ibonekera iyo abanyagihugu benshi bakenye bica bivuga ko leta nayo tusanga uburyo bwayo bucaba ibikirenga uko uburundi so n'est pas un état rentier no kuvuga leta icukura ibindi bintu bundi butunzi igacibuzana tukabona mugiye usanga amahera ari kava hehe mu banyagihugu naco gituma mubona n'iby'amatora byose amikoro ya mari tuje mu banyagihugu le Burundi so n'est pas un état rentier nka Algerie ishori peteroli yiribwira shori peteroli igatizi kayire igikomye kose cyatuja abanyagihugu gene kwereka rero ico gituma tusanga ugasanga nk'amantuze nk'amabarabara mwami kugira asubirwe ngo biragoranye dosuze climat des écoles usuguguga amashuri ngena ari equipe yose nidushobora gukurukita abarimu dukeneye barakenewe muga muri budget ntitubarokita kubera uburyo gukwiza abo barimu abana bitwa ko bariko barafungurirwa hataje za pamu bidushobora guparvena gufungurira abana ku mashuri ngira muramuja kwibaza
donc leta ntishobora gufungurira n'abana ku mashuri ibi tuvuga ngo cantine scolaire hataje nka pamu canke n'ikindi ivy'imiyaga nk'ubare barage hanyuma rero au niveau diplomatique naho ugasanga n'igihugu rero usanga umengo kikumira ugasanga importance kuko burya mu bintu bya diplomasi burya uburemere bw'igihugu na opportunity cyagifase gifise birafasha kugira gishobore kwiha impuze ngira mwamubona yuko usanga rimwe nizi ngwane ngira z'Uburundi umengo bariko barasa n'abazibagira aho byose bihera ku gihugu usanga uburemere bwacu n'ubukene izingwara z'ubukene tugasanga musopa interest ivyo rero twadutera akamo abarundi bose kugira ico kintu gitutume twiyumvira yuko ubukene mu Burundi n'ingorane idasanzwe n'ingorane idasanzwe iteye n'ubwoba butegeza guhaguruka iyo byose muvuga ngo intwara rusange bateye akazi na ubukene buri mu Burundi aho bugeze uno munsi sinzi ko hari ikintu dushobora kumukorana intara bumvise ko 45% bari munsi babaho munsi y'idorare na profondeur ya 25%. Ibone we wumva abo bantu ushobora kuba manipira ko ushatse ukagira gute ibintu rero ubukene ni defi tegereza guhagurukira kandi tugahaguruka